we yari yamenyeshejwe mu nama akorana n'abashikiranganje ko ingingo yamaze gufatwa hejuru ishira Solidarité Nationale kwa Gabriel Nizigama. Ivyo abibwirwa ku munwa, abibwirwa na Gabriel Nizigama. Nestor Ntawunuye mu kwanga kwiteranya nabo hejuru abifata gutyo. Mu mpera ya myandagaro, inama y'abashikiranganje yarakoze ku ndinganizo shasha y'abashikiranganje bwose. Impari ijanye na Solidarité Nationale irakomera. President Ndayishimiye acahitamwo kwaka ico gisata Artemo Katihabwa na Gabriel Nzigama bakibura bose. Maze agishira mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kwa Leonidas Ndaruzaniye we ico gisata ntaco yari karagwanira, abona ko bariko bamwongera ibintu bitajanye n'ubushikiranganje bwiwe. Ubu yoba ariko arondera ko nk'ibijanye no kuvuza abantu aho nikora bijanwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ivyo bintu vyose ntibiriko bigwa neza. Angelina Ndayishimiye. Bwa bundi twarihenze. Artemo nawe nyene n'uwacu. Angelina Ndayishimiye asigaye afise umukinagizwa akomeye mu bijanye no kurondera ingingo yifuza ko ku bategetsi batandukanye. Uwo mukinagizwa ni musaza we, umushinga amateka Kaneza Valence. Iki ni gihangange gishasha gifatanye na Angelina. Mu minsi iheze Valence yarungitswe gusaba ko Artemo Katihabwa afata ingingo ihagarika ivyari vyashinzwe na sentare mu rubanza rw'amatongo rutari rworoheye Angelina. Niko gusanga wa Artemo Katihabwa bahora batinya ataca avuze. Basangana umunyabwoba yiteguriye gukora ivyo bazomusaba vyose. Valence no kwa musiki bati bwa bundi twarihenze. Artemo yagumana ivya Solidarité Nationale n'uwacu. Telefone yahihuse ku muyobozi mw'ishikiramiro vy'umukuru w'igihugu General de Brigade Aloys Ndayihebura iti nduguriye twamugina kuri ibishoboka vyose Solidarité Nationale igarukiye kwa Artemo. General nawe ahamagaye Artemo mushikiranganje kora ibishoboka vyose Solidarité Nationale igarukiye wawe. Ubundi ati ivyo bintu mwumva vyoshoboka gute? Umukuru w'igihugu yaramaze gusinya decret ivuga ingene ubushikiranganje butunganije, baramaze kuma amadirection generale n'amadepartement yanje. None nosubira kubihinduza nitwaje iki? Ubundi ati mushikiranganje urangabiye. Urwanko rwa Artemo Katihabwa na email de Sabushimike. Ingene Burundi butwawe n'agatangaza. Izi ndyane zose zubakiye ku bintu bibiri. Umwitarariko wa Angelina Ndayishimiye yo kugaba amafaranga agenewe gufatana mu ndabe n'urwanko ruri hagati ya email de Sabushimike na Artemo Katihabwa. Email yakoresheje imigenderanire afitanye na Angelina Ndayishimiye kugira ngo yankishe Artemo Katihabwa. Ivyo boba bapfa n'ivyabo vya kera. Mu gihe email yagumye yumvigwa kwa Angelina ageze kwa Evariste Ndayishimiye ho vyarase. Havuga ubutumwa bwo muri telefone bwinshi cyane yandikiye umukuru w'igihugu asigura impamvu Artemo Katihabwa atabereje kuzezwa ibibazo vy'abakenyezi genre President Ndayishimiye yabayishuye ko yomukura ku butumwa bw'isaku kugeza naha mu bloka muri telefone. Abegereye bano bategetsi barumirwa ingene igihugu gishobora gutwagwa gutya. Nakamara amaze kubona igisata gihambaye nk'icyo gufatana mu nda gihinduka nk'agapira bariko barakina. Mpera naka rungika kwa naka garukana hano, ivyo byose kubera inyungu z'umuntu. Birababaje kubona abashikiranganje bahinduka abakinagizwa b'umupfasoni n'umukuru w'igihugu atana kimwe ubundi asanzwe ajejwe mu ndinganizo ya leta. Nibara kubona umupfasoni n'umukuru w'igihugu adatinya guhonyanga ingingo z'umukuru w'igihugu. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe abagwayi bantaho nikora bo babandanya kongerekana, ni wazo uwo bari bwiture, nta tegeko canke inzira itomoye yigeze ishigwaho itomorera abarundi ngo n'iryari bitura ico gisata bakakirwa n'iryari batakirwa. Vyama bimeze nk'igihamana aho bamwe batombora ivyo basavye bakibikemerwa, abandi bakarindira batazi inyishu. Umwaka uheze nta raporo isohoka ngo ibwire igihugu abafashijwe n'ico gisata baribo nuko vyagenze. Kumba abarundi ntibamenye ko ntaho nikora nyamukuru ari Fondation Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye. Baheze ubwo ikicandiko bavuga bati vuba tuzogaruka ku bubasha budasanzwe Angeline Ndayishimiye afise ku bashikiranganje bamwe bamwe kuraguwe gwikugwa ry'abategetsi barimwe n'abashikiranganje batamukoreye ivyo ashaka, ku bategetsi bahanwa bazira amakosa yabakoresheje. Igitangaje amakosa bayakoreshwa na Angelina ariko bagahanwa na Evariste. Aho rero iki kintu nagisomye biranangaza, mbona bihuye nibi twariko turavuga hano. Manipulation, division no mu bategetsi nivyo bakoresha. Sinzi ko ari muri bafise micro ari ufise ico yongera kariko imbere yabo. Umwana w'iwacu urashobora gufata ijambo ntiwari bwavuge hamace nakiranya nka mugayo. Murakoze cyane Wilson, ndabaramukije
ndarakunje n'abamaze gufata ijambo bose ku nterano zitandukanye bagiye baratanga. Hanyuma jewe nanje nashaka kugira ngo ngire ico mvuze ku bijanye n'iyi space wateguye, ndanagushimire kubona wagize ico wiyumvira. Mu bisanzwe jewe novuga nti ni esprit patriotique, umutima wo gukunda igihugu, kuko umuntu buri mwanya aba afise ku mutima icorokora igihugu twavuyemo, igihugu cacu twanakivuyemo, kuko ntibikunda naho wova mu gihugu birakunda se uja ku mupaka wonyene hama ugasimbira hakurya, mugabo uba ufiseyo imiryango, uba ufiseyo ahantu wataye uruzogi ntibinakunda ko haba. Jewe rero ndiko ndaraba le bilan CNDD-FDD igezeko kuva 2005 gushika uyu munsi, nukuri vraiment n'ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje biteye agahinda, ku buryo jewe vraiment nsa n'umuntu ariko aratakaza ivyizigiro yuko ejo hashobora kuzoba heza ku gihugu cacu. Turiko turashika ahantu mbona yuko umengo bizoshoboka yuko barya abantu bashobora kuvuga bati twe turabona ko tunaniwe, mugabo abandi bantu bose basigaye bavuge bati no, ahantu bigeze c'est irrécupérable, nta muntu ashobora kuba akigira ico agarura. Ivyo ndabivuga mpereye hehe? CNDD-FDD iyo iza ikica abarundi gusa, abarundi bapfuye ngira haravuka abandi, mumbabarire kubona mvuze uko, bavyita kwiyakira. Mugabo uyu munsi nabicishe iriko ibica mu vyiyumviro. Nshaka kuvuga iki? Bahora bavuga ngo igiti mukuma gihera mu mizi. Mugende murabe ahantu indero y'Uburundi igeze. Ubushikiranganji bw'indero, ntumbaze ingene ibindi bikurikira ntavyo n'ubushakashatsi, kuva muri 2013 barazanye ikintu bita fondamental. Ivyo babibatije vyabaye vyinshi, sinshobora kubigondagura ngo ndabimare, mugabo nimba hari ikintu CNDD-FDD bashobora kuba bariyumviriye nka laboratoire yo gusambura Uburundi mu mwanya muto, ni programme ya fondamental. Ubwayo ntiyari mbi, mugabo ni programme yizwe nabi biteye ubwoba. Mugabo le résultat bashaka nibaza ko ariyo bariko bararonka. Gushika uyu munsi simbona aba bantu ururungano ruriko rurakukuruka. Ni ukuvuga kuva bagiye ku butegetsi haraheze imyaka 20. Dufate nk'abantu bose CNDD-FDD yafashe ubutegetsi boca nk'ifondamentale ya 2013, dufate bari bahejeje umwaka w'9. Abo bantu bose urumva yuko uyu munsi bariko barakura, bariko barashikana imyaka 30 ndakeka. Abo rero bientôt mu myaka hagati ya 20 na 30 bazokukuruka, hazoca rero haza iyo generation y'abantu bize ivyo bintu vyo mu mugambi mushasha. Abantu atakintu na kimwe bacura muri ekonomi, abantu atakintu na kimwe bacura muri medicine, abantu atakintu na kimwe bacura muri domaine nimwe y'igihugu. Ikosa si ryabo, kuko bigishwa ivyo bahawe. Nawe ni wiyumvire nk'igihe bazanye ikigo ca science et technologie, bakagiha nk'umuntu yize amashure umudeseti, amashure 18, ati yagiye muri kaminuza, ugasanga ico cigwa kirimo gikoraniyemwo biology, gikoraniyemwo chimie, gikoraniyemwo ntuzeye informatique, gikoraniyemwo novuga nti la science yose iboheye mw'ico kintu. Ugaca ugihereza umuntu ataho yavyize, ugahereza umuntu ati genda wigisha igiswahili, wigishe n'icongereza. Umuntu yavukiye hagati mu gihugu akurirayo, icongereza apene yacize nk'ikuru isanzwe, ugaca umuhereza ngo genda wigisha icongereza. Igiswahili cyo ntanaho yacumvise, agiye muri formation y'indwi zibiri, baca muhereza ibitabo ngenda wigisha. Abo bana rero bariko baraduga uyu munsi nibo bagira bientôt, kuko aba CNDD-FDD bobo ni intemba bugende bagiye. Muko bagenda kose, mbega relève iri hehe? Ngaho ahantu je rero mpera ngira umwiheburo udasanzwe ukuntu igihugu kizobogorwa. Mbega abantu bazogira relève mu buganga bazova, mbega abantu bazogira relève mu cigisha bazova. Kuko gufata igihugu so gufata igisirikare, so gufata ngo ngushizeho president. None se ngabagene ntibagifata nicabanikiye.
igihugu kugifata no kugenda ugafata ibijyanye no gutunganya igihugu kimwe cyose wagitunganya uko gitegerezwa abanyagihugu kabaha ivyo bategerezwa kuronka. None rero jewe ngaha vraiment ndi pessimist. None umuntu azohera hehe? Wowe wo guhereza utari umufundi, naho buri umufundi karuhariwe bakaguhereza inzu ngo irubatse, mugabo umushinge barawujegenyuye neza neza, hahandi uziti nkaramuka ninjiyeyo mwisegonde rimwe inzu yose ndashobora gusanga yanguyeko. Wo kwinjirayo uhera inyuma ukabanza kubomora hama ukaza kubaka bishasha. Je ngaha ahantu rero simbona neza mbega kurokora Burundi bizohera. Hanyuma ikindi kibazo naco mbona kandi gikomeye kwibijanye naho ingene Burundi buzobohorwa, abarundi turi gusimbira hamwe. Umuntu wese aba yumva yuko umengo jewe ndabishoboye. Nimba hari ikintu kitugora no kugira ngo umuntu aje harya atahure ivyo ashoboye, atahure n'ivyo adashoboye. Je sinzi ahantu nigeze kuja barambaza bati none wowe ukunda iki, ushoboye iki, n'ibiki ukunda gukora. Je ntwamwambwiye ndavyiyumvira, namubwiye nti banza undeke mbanze ngende navyiyumvira nzogaruka kukubwira. Kandi yabimbaza wamengo sinigeze mbaho, none ko nabaye ivyo bintu nkaba ntabizi ivyo nkunda, ivyo nshoboye gukora neza. Je nshonye kwitanga k'akarorero. Je ngira muravyibuka mu minsi heze, sinzi umuntu yigeze kuvuga mu space aravuga ati erega abantu bose ntibaremewe kuyobora. Umuntu arashaka kuvuga ati ibi bintu je ndabona ko ntabishoboye, mugabo ibi bindi ndabishoboye. Nega rimwe kera ntitwara tu wasanga je nakuriye ruguru, wasanga hariho imihana izwi ifise amaradiyo. Umunsi president aza kuvuga abantu baragenda bagakinja bakumviriza bagatega ugutwi, n'umwana yihenza agakorora yarakubitwa. Mugabo uyu munsi ro president aragenda agafata ijambo akavuga ibintu akavuga uti wow, ibi bintu nibiki ahantu bahageze gute. None rero jewe aha niho hantu mpera ngira umwiheburo nkavuga nti mbega yuko ndashobora kwitahura president agashobora kugenda. None uyu munsi nyimba hari ikintu tumaramara abanyarwanda batanguye gutuka abarundi ku bijanye n'umupresident wacu, urabura aho uhera base ngo wihagarare ko widefende na gatoya. Ni gute twisanze aha hantu tugasanga none ndabuze n'ingene ndabibandanya ivyo bintu, reka ndabigeze ngaha. Hanyuma ikindi kintu naco je muze kumba barumva ndi umuntu nje ndi pessimiste cane. Abarundi nka bose vraiment barababaye mugabo ni nkaho ata muntu umwe ariko arabona kwa fera. Nabaje basende DFDD muhora muvyumva, ariho umukuru w'umugambwe akunda kubivuga ati abasende DFDD nibo bantu ba mbere barusha kudusumva. Je ndavyibuka 2015 gihe habaye kudeta, tena ari hagati mu gihugu. Mu vyukuri nyimba hari abantu batanze n'abasende DFDD bari bavuye muri propaganda bakura imipira bayita batamba batarika, ukavuga uti none ko nahora ngira nibo bantu baryoherewe ubutegetsi, ni gute ibi bintu bigenze ngo baba bariko baratamba bavyina batarika bati umuntu aratuvuye ko yari yaratugeseje yari yishe igihugu. Kandi mugabo bapfa kuvyina batarika burya 2015 ho vyari bikivugika. None uyu munsi naho tugeze he kabagenda, nyimba idolari rimwe rigeze ku 8,000 vy'amarundi, nyimba iritiro rimwe rya essence rigeze ku 30,000, naho nyine ukaba udashaka kubironka. Nyimba Uburundi uyu munsi turi igihugu canyuma muri economy kwisi, vraiment ivyo bintu twavyisanzemwo gute, tuzobivamwo gute? Abantu bose barababaye, mugabe iyo hageze gutabara igihugu niho hantu haca haza akariganga muhogo. Umuntu wese avuga ati ni jewe, nyimba atari jewe Uburundi bwose ni butembe. Ndahera mu DFDD en 2015. None 2015 ivyo twumvise nta kuri nta verse twigeze twumva ko kubera amakuru y'intambara yiganwa no wayitsinze. Mugabo mu vyo twumvise nuko abasende DFDD bari bahurije kujya kudeta. Mugabo kubera Prime niyo ngabo bamwankeye ko aza gufata Rodesi ati wapi kabisa ni jewe canke ndabisese vyose. Urumva Prime yumva ko ari we, niyo mbara kumva ko ari we. Uyu munsi mu bagwanye ubutegetsi baba bari hanze, abo mu gihugu hongera haba hari nabo tukibona, abo mu gihugu barabanumije na kuri space gutanga ivyiyumviro. Ntubona ingene umuntu wese bavuga ati igiciyumviro ciwanje nico ciyumviro nyakuri. Hanyuma kandi hakabaho manque de tolerance n'ivyo vyiyumviro biriko biratanga. Ni gute igihe abarundi badashaka kuvuga bati reka nemere umugenzi wanje aje imbere arongore hamaje ndamugira inama, ni gute tuzoshaka gusanga twikuye aho hantu. Hanyuma ikintu kimwe nagira mvuge
nuko iyi ntwaro iriko iratwara uyu munsi hari ikintu batigeze bashaka gutahura, ntibigeze bashaka gutahura ko bavuye mu ishamba. Umuntu wese yagumye yibona mu ishamba, hama badevelopa akantu kameze umutima w'isiha. Isiha ni igikoko kimeze, isiha maze kuyibona rimwe kandi ndakuze, muri isiha je maze kuyibona rimwe. Isiha n'uruntu rumeze nk'urubeba runini nyaro vyibushe. Isiha rero ikunda kugenda ahantu hampande y'imihana, ikimba ahantu hagati y'imihana n'amashamba, ikimba umwobo munini, irahengera hamwe yumvise ko mu mihana hatekanye atagakacira, ikiruka mu nzu icihuye nicitwara naho ibiradiyo isi irayitwara ikaja kuyistoka ikavuga iti hari igihe nogira Imana ikabongera nkayirya. Rero isiha abasende David batwa uwo muti umeze nk'uwisiha n'ibiti bw'abari yaranje bakavyiba. Tugeza ahantu aho umuntu yumva yuko kwiba akubaka amazi 150 yumva ko bidakwiye, akaba yumva ko ategeza kubandanya yiba, akagura amamodoka arenga 100 akaba yumva ko bidahagije akabandanya yiba. Kubera iki? N'umutima w'isiha uri muri we. Uwo mutima w'isiha ntushobora guhaga naho vyo bibiti bwivuga iti oya reka ndavyibe, hari igihe nogira Imana bikabongera nkazobirya. Ihuye n'ifaranga ikingorongoro c'icuma kandi itaja mu isoko, isiha iri ibifaranga ikaritwara kandi itadoja kurisumisha mu isoko. None rero nahantu tugeze uyu munsi murabe ibintu biriko biraba. Iyi nkuru ntuzahejeje gusoma Pacifique yanditse, none mu vy'ukuri muriko muraraba duhora turabijya myambaro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bahora batwereka ingene yambara. Mu vy'ukuri bijya bintu si ibintu birenze urugero vyerekana yuko umuntu yivye bihagije, ukubera uko biri kose mu bagwiza tunga b'i Burundi urya muryango ntiwari urimo ntaho twari tuwuzi. Eka ni gute none bigenda gute ngo umuntu mu mwambaro umwe yambarira miliyoni zirenga 300, umwambaro umwe w'umunsi umwe, ayo mafaranga natwe twigira ngo turi hanze ko mbona iyo hageze kuja gukomanda kuri Amazon ukabona ubonye ikirato c'500 yuko ubanza kwikanga ugakanguka. Je ntaco nshobora gukomanda kabisa, mpita ndayavunja mu marundi nkasanga ni menshi nkahita ndavyirekerera. None ugasanga umuntu ashaka kwambara ibihumbi miliyoni 300 kandi akumva ko yuko adakwiwe, ati ntegerezwa kwiba kandi ubwiye bushikiranganje nibuzi wanje amahera ndayegeranye. Mu gisata c'indero ndiyo, mu gisata c'ubuganga ndiyo, hariya hose ndiyo. Bahora bavuga ngo Petero Nkurunziza ngo bamwita ngo ndimo, ikintu cyose kije atarimo ntivyako. Ni gute aha hantu tuzohava? Ni gute aba bantu bazotahura yuko igihugu bafashe atari akantu ko gusahura? Ni gute bazotahura ko igihugu bagifise atari abantu bariko baza nk'abagiye kugenda ejo biyumvire kugaburira abarundi nabo hatigaburira bo nyene? Jewe mbona rero ibi bintu birateye ubwoba, simbona ingene ahantu tuzohashika. Uyu munsi biriko biravugwa ku isi nzima, ariko haravugwa igihugu tubangikanye, igihugu c'u Rwanda, igihugu dusangiye kahise, igihugu dusangiye umukoroni, igihugu dusangiye l'histoire, la culture, ikintu cose cyo mu Rwanda turagisangiye. Ivyategezwe kudutera ubukene vyategezwe kugitera ubukene abarundi n'abanyarwanda, ivyategezwe kudutungisha vyategezwe gutungisha abarundi n'abanyarwanda. Ariko uyu munsi tugeze ahantu aho ushobora kubona u Rwanda rushobora kugenda rugatunganya ibintu isi yose kabirikira ko mamashi. Natwe mu Burundi ku rundi ruhande twaba turiko turahimbaza yuko abarundi babayeho neza, ariko igihugu ca mbere gitunze kw'isi, mbere yuko abantu babigenze bagasanga ababoyi n'abantu ba mbere babayeho neza. Turi mw'ivyo naha nico birateye ubwoba. Je birantera ubwoba nkavuga nti ahantu tuzohava gute? Aho twerekeje ni Mumbabari naje ndi pessimiste kandi nyinshi rimwe je nifitiye kabisa. Ngeze ahantu nta nyinshi rimwe je nifitiye. Aha muri Amerika y'Epfo hari ibihugu bibangikanye, kimwe citwa Haiti, ikindi citwa Republique Dominicaine. Ivyo bihugu bibiri abaza kuronka kanya baze kugenda bakonsulte, ni ibihugu bamwe bakoranijwe n'aba Espanyol n'abandi abizi neza, abandi bakoranijwe n'abafaransa. Rero hari ukuntu ayo masysteme atubatswe kumwe, hanyuma ivyo bihugu vyose ahantu biherereye ni hamwe, mugabo bamwe ekonomi yarashuse irrecuperablement mu buryo butakivyugwa, abandi ni igihugu cyo kiratera imbere, ni lieu touristique aho ba mukerarugendo bose batumbereye. Ni la même affaire mu gihugu cacu. Mu gihugu cacu dukenye vyose, mu gihe umubanyi wacu dusangiye les mêmes opportunités,
apparemment afise vyose nivyo aracyafise amadefi nk'uko tubona Lopchazi ariko arinegura avuga ati ahantu naciye vyanteye isoni twe natwe ku rundi ruhande ibintu vyose kuri ATR je naravuze nti none uyu munsi domaine imwe dushobora kuvuga twiko turiko turemerejako kiretse la mediocrité niyihe nta nimwe dushobora kuronka nta domaine nimwe ibintu biriko biragenda neza mu gihugu ciwacu birateye isoni turateye isoni simbona ingene aha hantu tuzohava rero ico mbona mere nk'uzana umuti nuko dukwiye kurengera ubutandukane bwacu bwose tukibagira ibishobora kudutandukanya hama tugafokaliza ku bishobora kutwubaka aba bantu baje bahawe igihugu ntabwo ari abantu bariko barondera kazoza k'abarundi n'abantu bariko bariba bazanye uwo mutima w'isiha umuntu wese ariko ashomba ashira mu mwobo wiwe walagatera umuntu wese ariko ashomba ashira mu mufuko wiwe ashira mu mwobo wiwe hanyuma kandi uwo mwobo hariho imyobo bita imishwena umwobo bita umushwena ubugenda ugaca ahantu mu musozi nako kiburukira mu mwonga naho hocayo isegenye ingana gute uwo mwobo ntiwigera wuzura rero iyo myobo bimvye ntishobora kuzura kuko ni imishwena simbona rero ingene aha hantu tuzohava kiretse yuko abarundi tworengera ibidutandukanye twese hama tukiga ingene igihugu gishobora kubakwa naho nyene umuntu wese yumvira ko yoza kubaka Pacifique yarakivuze mu minsi iheze n'umuntu ashobora kwemera akaba afise inyinshi kuri buri kimwe mbega education hamwe no fata igihugu no itunganya gute mbega igisirikare hamwe no fata igihugu no gitunganya gute mbega economy aha hantu igeze genza kuyivyura gute birateye isoni ko umuntu ashobora kuja ngaho ngo ariko aratwara inyuma y'imyaka 20 afise igihugu akaba afise impunzi hanze y'igihugu zirenga hafi imiliyoni 2 zitwa impunzi hama ukaba wumva yuko uri gutwara igihugu kuko bahora bavuga bati impunzi yose iri hanze n'umugwanyi akugwanya en puissance none rero je nibaza yuko birakwiye ko turengera ibidutandukanye twese tukaraba ibiduhuza nk'abarundi tukitwa abarundi imbere y'ibindi byose bitandukanye hama rero hakigwa ingene iyo system ihava kugira ngo abarundi babohowe urakoze Imana ibaheze urakoze cane umwana we wacu ikirundi cawe ufise ikirundi c'amajambo akomeye kweri umwana w'iwacu aravuga nkumva umutima uriko urakubita ikirundi urakoze cane ikirundi ciwe kiri ivyamva hari ivyo avuga n'ukuri ari ikirundi akoresha numva anyway thank you so much umwana w'iwacu ivyo uvuze vraiment birumvikana cane nta kindi norenzako inyankamugayo naranakubwiye ko nca ndaguha umwanya ariko wihanganye gato woreka nkakira umwe mu baduzi maze umwanya baduze hama nce ndakwakira hama nce twakira bari abagabo Ari jambo ni ryawe Wilson, bonsoir. bonsoir Bon, moi, tu sais bien, moi, je parle en français. Mon Kirundi, il est pas très, très correct, je vais dire. nta kibazo abumva igifaransa baraza gutraduza après nta Ok, kibazo parfait. fate jambo Parfait. Non, j'ai écouté tout le space on and off. Et il y a une chose que je remarque, que ce soit ici ou dans d'autres spaces, je ressens beaucoup de pessimisme. Euh, Pardon, dans ce que j'entends. Ce qui est compréhensible. Mais j'aimerais bien qu'on garde quelque chose en tête. C'est que le fait qu'on soit ici, chacun est chez soi, devant son ordinateur ou son téléphone, et le fait qu'on ait la possibilité de dénoncer ce qui est en train de se passer, un gouvernement qui combine non seulement la mauvaise gouvernance, mais aussi l'idéologie génocidaire, c'est déjà quelque chose de très, 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 très fort. Et je parle en général, que ce soit dans ce space ici ou dans les spaces qui sont ailleurs. C'est que le fait qu'on puisse parler, qu'on puisse écrire et porter des analyses, quelles qu'elles soient, échanger en quelque sorte, c'est déjà quelque fort. Il faut qu'on se rende compte j'ai pas envie de dire de cette chance, mais du pouvoir qu'on a. Et ça prend du temps, mais le fait de susciter ces réflexions et ces dialogues,
finiront un jour par porter ses fruits. Et ça, faut qu'on se le garde en tête. C'est pour avoir une petite touche, touche d'espoir. Et voilà, enfin, ouais, comme je t'avais dit, j'avais pas beaucoup de temps, mais je voulais juste dire un petit mot. Merci. Ari urakoze ariko hari akabazo nashaka kukubaza eske uribaza yuko uravye nari nanakabajije uwundi yari yaje kare uravye ukungene uno musi mu Burundi bimeze ukaraba ukungene abategetsi bahari n'abanyagihugu ukungene iyi manipulation iyi division vyashoboye donc imyaka bamaze bariko baramanipira abantu bamaze bariko baradiviza abantu bariko bara brainwashing abantu ese uribaza ko mu Burundi bishoboka ko abarundi batangura kubona umurundi nk'umuntu ari capable yo gutwara igihugu batarabiye mu bintu vy'ubwoko kuko hariho tendance yuko umuntu we abarundi benshi kubera iyo manipulation izo division n'ibikono iyo brainwash usanga baguma yumva yuko oya nakayoja ariko wo mu bwoko bwanje urumva bishoboka ko abarundi batera intambwe bagaha ubutegetsi abantu batabanje kuraba ibintu vy'ubwoko Euh, euh, bon, déjà pour commencer, moi je pense que c'est pire que de la manipulation. Parce que quand on est manipulé, on reçoit quelque chose quand même, une certaine gratification en retour. Peut-être pas ce qu'on attend, mais on reçoit quelque chose. Ici, on voit rien. Il y a, la population ne reçoit rien du tout. Donc c'est pire que de la manipulation. J'ai pas le mot comme ça en tête, mais pourquoi? Parce que c'est quoi le but? Le but, c'est de faire rentrer dans la tête des gens que ce qu'ils ont, c'est bien. Et ils méritent rien d'autre. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est pire que de la manipulation. Et pour répondre à ta question, ça revient à ce que je disais au début. Les gens qui ont l'opportunité de parler, de s'exprimer et, euh, et de se faire entendre, d'écrire, de se faire entendre, de se faire lire, justement, c'est à eux de montrer qu'il y a autre chose, qu'on a le droit à recevoir autre chose que ce qu'on nous offre, qu'on a droit à mieux. Parce que les gens qui ont pas nécessairement de téléphone 24 heures sur 24, comme nous on a la chance d'avoir et qui n'ont pas accès à tout ce qu'on a, euh, on peut pas leur en vouloir de pas connaître mieux. Mais le fait qu'on puisse nous en parler et qu'on puisse partager nos idées et tout ça, ça montre que euh, déjà la divergence est là, qu'on le veuille ou non, et, et qu'on a droit à un avenir meilleur, tous autant qu'on est, et peu importe qui on est. okay urakoze cyane and thank you for being here kandi urakoze ku byiyumviro byawe yeah thank you reka twakire nyangamugayo and then turakira barabagabo urakoze kunyongera ijambo umundiye d'abord jewe ndagira d'abord wamenye nashifase ijambo kugira ndagushimire kuri message wadusomeye ya Focode na Pacifique Ninazo je cangiwe sikindi nuko wayisomye yose abantu tukayumva tukumva na message biri jewe nashaka mbwira abantu no kuri bamenye n'abazokumviriza bamenye ibiba mu gihugu bamenye ingene dutwawe nabi ni ikintu gikomeye kuko ngo benshi ntavyo babona cyane ntavyo bazi hariho ababizi hariho ababibona hari abazi amategeko y'ingene ibintu bigenda uravye rero ingene umufasoni w'umukuru w'igihugu ingene abaminisitiri cyangwa ingene dutwawe cyangwa uravye n'akagwi k'abantu bangahe bari kurushi batwaye igihugu no kuri ni ibintu bibabaje cyane gusa mugabo ifo ko tubimenya dutwawe gute send definitely wagize uti manipulation brainwashing division n'ibindi mugabo bo batwara gute bariko batwara gute bariko badutwara gute bariko biba gute ivyo bintu abantu babimenya bakaronka ama information bakayadusangiza ni ibintu byiza cyane gusa ifo ko tubimenya wavuze Focode wavuze Pacifique nahazwe hariho je n'umuntu murabisoma amakuru yiwe avuga ibiba mu Burundi ari kinga umurundi vraiment baratanga amakuru
y'inkoramutima y'ibintu ngene igihugu kiriko kiragenda gitwawe nabi cane gose. Hama mugabo nkundiye nagira ngaruke kuri ico kibazo bari kurabaza. Turavye ubunye aho Burundi bugeze. Jewe ku bwanje, eswe ubunye hari ivyo Ubuhutu n'Ubututsi abarundi bakeneye. Je ndavye turavye amakuru naronka sinari mu Burundi muguravye muri 2005 abari batoye CNDD-FDD harimwo Abahutu n'Abatutsi. Mugaje ku bwanje muri 2025 abo kwanga CNDD-FDD n'Abahutu n'Abatutsi. Mugu wo twari wari wo wese. Abo Umuhutu, abo Umututsi, abe dukeneye umuntu yo dukurako ivyo Burundi buriko burabaho muri no minsi. Ku bwanje je niko ndabibona. Na ivyo vyo kuvuga ngo Umuhutu, Umututsi, ego birabaho ifopa ko tubinyegeze. Mugabo jewe amakuru sinari kandi mu Burundi muri 2020 hari abamaye amatora, hari amakuru nabye numva bavuga bati Mugongomanga tuzi ko hari Abatutsi benshi, watsinze amatora siwe bahaye amajwi menshi. Amajwi menshi bavuga ko bari bahaye Rwasagato. Baba Abahutu baba Abatutsi muri 2020 nibo bari bayahaye. Rero uko mbona igihugu giteye ubunye ivyo kuvuga ngo amazuru ngo yafise manini afise mato ngo afise yasongoye, jewe mbona yuko ubunye dukeneye umuntu yoza akabogora igihugu akagitwara neza kugira ngo abarundi bose bamererwe neza gusura. Ikindi naco nagira mereze ko hari abantu bavuze ngo bari pessimiste igihugu ngene kimeze niki ko amashure ingene abantu biga niki. Sinzi video na economics na karero batanze. Ubunye ugiye gukora ikibazo aho bariko baratanga akazi kose mu Burundi ukagitora naho uri uwa mbere ufise 99% babanza kukubaza umukuru wa CNDD-FDD uwari we. Alors aussi longtemps que igihugu cacu kizotwarirwa mu migambwe kigatwarirwa mu province kigatwarirwa mu mazuru mu Bahutu n'Abatutsi n'ikitusa tutaronse abantu bashira imbere ineza y'igihugu ineza y'abarundi bose aho turiko turaja iyo ngwara tutayikize bizokwama bigorana. Mugabo jewe ndafite icizere cyuko hariho abarundi b'umutima bifuza ko ivyo bintu vyohinduka, baba Abahutu baba Abatutsi, mugabo ineza y'igihugu ariyo bashira imbere gusumba ibindi vyose. Urakoze kuri aka kanya kandi usubiye kuma. Ego urakoze cane. Bari abagabo jambo ni ryawe. Muraho neza umuntu umugabo yitwa Honorable dora muraho neza Honorable mushinga ntahe ndakuramutsa batunganye kiganiro muraho. Ego n'amahoro ni sawa namwe. Ndakomeye ko ndiko tubana bwana rushawe atunganije ndacubaha cyane kandi ndacubaha cyane. Jewe nagomba kuvuga ivyumviro vyiwanje ariko naje kumpa umwanya nko wahaye abandi nkavuga nanje uzoba ukoze ukagira neza, uzoba ukoze vraiment ukama nk'umushinga ntahe aheje kuvuga nanje nkavuga ivyo nifuza ku mutima wanje. As long as uriko uravuga atawututse atawuriko atamvugo ityoza abandi uriko uravuga welcome. Navyo bikora ivyo ico ni ikintu bikora hajya umuntu atoka nuko atarezwe. Nawe narezwe kwanda umwana ari muto cane. Burya abantu batukana n'abantu batabararezwe. Hajya indero hajya musanzwe je nanumviye indirimbo Somana Adrien yari premier ministre yavuga ati indero y'umwana iva hasi nzo kuyaga Burundi nzo. Ico gihe yari premier ministre aje ku aho yaje haya kwibubu abanyeshuri mu kibimba baje kuturamutsa hagiye iwacu ndahavuze aho ngo baraza batamudene buvamo ariko premier ministre miza vamo nese imyaka na 6 ans ngenda fapanyakira kuja kuraba Somana Adrien kuja kumuraba ati indero y'umwana iva hasi ni wavuze ndirimbo baravye baziryoshe. Ico gihe hari abajandarume mu Kirundi hari abajandarume mu Burundi hari indero nziza kuko rero indero mu Burundi nta ikihari. Indero ntayihari pe
ko ariyo ndero yishwe na CNDD-FDD na FNL paributu ivyo vyinshi ndero nimwe nzobandira bindi mwebwe hari abantu bagomba kuraba yuko indero mu Burundi bakavuga ati ngo ni CNDD-FDD no ni hamwe ni CNDD-FDD na Faripeuta FNL no fatanya uko gwababo Frodebu nabo abandi bitwa yuko biyonkoye kuri CNDD-FDD bose bari hamwe nuko urumva yuko n'abandi bose bafatanya ibikorwa ikibazo kihari nuko abantu batarumva neza yuko ari abafatanya ibikorwa batarumva neza yuko none gabara abagabo ko numva umutwenga ivyo uriko uravuga biratwengeje ko numva uri kuvuga ibintu bibabaje ukaguma ubitwenga nicyo gituma impamvu yavyo ndabitwengura kisi nuko abantu batarumva neza yuko hari abantu jenoside yakorewe abatutsi batakivuga ngo bakivuge ko hari jenoside yakorewe abatutsi ngo bacubake kivuge niyo mpamvu bitwenga cyangwa canke ubitera ivyatsi oya mwabagenzi banje mbega murazi neza ko reka ugomba kunzibira ndiko ndavuga reka sindakuzibi mbega muribuka neza yuko hajya mu Burundi wacu hari abatutsi baba mu makambi y'impunzi muravyibuka neza mumbwire umaze kuvuga nkuko ubega ndabesha hari abatutsi oya tuvuga kuri d'abord hari abatutsi baba mu makambi y'impunzi hariya mu Burundi ndabesha barahari cyane bariho none bare kubera iki kubera ko batekereza ivyabo y'amasezerano yaje gukemura ibibazo hama arakemura ibibazo none kubera ko yakomeye itakemura ibibazo by'abatutsi bari mu makambi y'impunzi gushika n'isaha bakiri mu makambi y'impunzi mbwira igituma mbwira igituma gisigure vuba mkimbwira n'ukuri kw'Imana uzobukoze nibaza ko noza kukwishura nyuma uhejeje kuvuga reka uvugire rimwe ndaza kukwishura uhejeje sibyo ndahejeje uraja kunyishura ndareje ngaho mugabo uje kunyishura igituma impamvu abatutsi ubu CNDD-FDD yaraje mu ndi iwacu hama abatutsi hariya bakaba mu makambi y'impunzi baja kunyishura hama abandi bagira ijambo murakoze cyane urahejeje ndahejeje kugira ngo singomba kugira ngo mvuge ijambo ryaje nyene ikiganiro nubaha ariko ico ugaruke uraja ku mishyamba yego urakoze bon jewe ndagusubije kuko ndavyiyumvira nuko premièrement amasezerano y'Arusha abayagiyemwo uko bayanditse uko babiganiriye harimwo amagaburanyama bagiye kugabura ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi ariko bavyitiriye abahutu n'abatutsi kandi atari byo mu bisanzwe yari imigambwe yagiye kugabura hagati yayo murabizi hagiye ngo JDC ngo JCT ibintu nk'ivyo hanyuma rero ayo masezerano bayakoze CNDD-FDD ifashe ubutegetsi ntiyigeze inezererwa ariyo amasezerano y'Arusha malgré ko ariyo yagiyemwo ntiyigeze n'ibyo yiyemeje ntiyavyemeye kubera ko bishatse yavyemeye kubera ko ariko ni Frodebu nawe ni yeza CNDD-FDD pardon bari hamwe Frodebu uyivuze ko bari hamwe no musi woba ugiye gufatira mu kivunga bya bindi by'abantu bafatira mu kivunga abantu bose icyarimwe kuko Frodebu muna JCT urayemera Arusha JCT urayemera Arusha urayemera uko turiko ndavuga Arusha JCT urayemera uko bari muri JCT bari muri JCT akaba na JDC sibyo rero niyo mpamvu ndakubwiye ko bagiye kugabura ubutegetsi malheureusement nivyo bagabuye abatsinze aribo bakiri baza ku butegetsi aribo CNDD-FDD ntibigeze bashaka kubishira no mu ngiro kuko birababaje kuba baragiye yarusha bakiga ku kibazo c'impunzi z'abarundi yareka kugumunciramo n'ukuri mbabarira ndagusavye imbabazi yego birababaje kuba baragiye yarusha bakiga ku kibazo c'impunzi ziri hanze y'u Burundi ariko
ntibigere bashaka kuvuga ku kibazo c'impunzi ziri hagati mu gihugu kuko zirahari kandi nyinshi n'ubu zikihari. Ariko ivyo ariko navyo impamvu z'abatutsi ko ariko utabivuga ni z'abatutsi ariko oh mon dieu. Okay, kugira uriko urashaka ko mvuga ivyo ushaka kumva canke urandika mvuge hama nawe uraza gufata ijambo ryawe oya no kuri mbabarira kandi sisubira no kuri subira mbabarira no kuri sisubira. Okay, hariho izo mpunzi zikiri mu makambi n'uno munsi. Impamvu nibaza zikiri na hariya, wewe uvuye bariya abantu bavuye mu mitumba yabo iyo baba bameneshejwe, bamwe babuze abagabo babo abandi babuze abagore babo bishwe, hanyuma uno munsi abo bantu babiciye baracyari hariya nyene baracyabayo. Uyo muntu ntashobora gusubira hariya kuko ibaze kuja kubana n'umuntu yakwiciye umuntu wawe atigeze ahanwa, atigeze ajanwa imbere y'ubutungane, bamwe n'amatongo yabo barayanaye abanyaze nibo bayarima. Umuntu yarakwiciye abawe agaca yongera agagutwara n'itongo ryawe niwe ariko araririma. Rero abo bantu urumva ntibishoboka, kandi leta ihari nayo ifise uruhara muri jenoside yagiye irakogwa kuva ico gihe, yaba mu Kibimba yaba mu Zahehe n'ahandi. CNDD-FDD nayo ifisemo uruhara, malgré ko ivyo ziriya mpunzi nyinshi arizo 93 iyo CNDD-FDD itarafata ubutegetsi, ariko nayo ifisemo uruhara kuko hari abavuye muri Frodebu binjira muri CNDD-FDD. Uno munsi rero izo mpunzi nta muntu numwe zifise kuzitunganiriza, niyo mpamvu mubona baragerageje kuziburabuza mu makambi. Murazi amakambi yo ku Ruhororo babarasa babasangayo kabarasa, murabizi ingene baburabujwe uburyo bwose bushoboka, bugendana bakavuga ngo nimuveho ngo tugira tuhubake ngo ikibuga nimba ari ikibuga c'indege nimba ari giki. Baragerageje ahantu hose bari bagenda barababurabuza, abandi bababwira ngo nimutahe ku nguvu. Ntushobora gutaha ugenda usanga umuntu yakwiciye abawe akiri hahandi nyene atanu ubutungane bwigeze bumubaza, kandi ubwo butungane nabwo CNDD-FDD ntizohava butanga. Rero muri vya bindi severe yari yarateguriwe harimwo gutunganiriza bari abantu, ariko kubera ko severe uno musi yashizweho na CNDD-FDD ntishobora kubatunganiriza kuko ntushobora kuribwa n'isato ngo uje kwitwara, ntushobora kuribwa n'inzoka ngo uje kwitwara ku isato, ikikurya nayo nyene. Urumva rero jewe nibaza ko uko ndabibona impamvu bari abantu bakiri hariya nico kibazo kihari, abari kubatunganiriza nabo bafisemo uruhara mu kuba abantu barabuze ababo. Niyo nyishuje numva nogo. Sinzi kunyuzwe canke ubundi muntu ashobora kugusubiza. Ndabyuzwe reka ndabyuzwe abandi nibatubwire nabo ko bacyumva, ariko ntabwo nyuzwe ko ariko Jose yakuye abatutsi uko abatutsi barishwe ko birazwi ko hari oni yavuze neza yuko abatutsi bakoreje jenoside na Frodebu mwafatanye ibikorwa babo, kubera yuko CNDD-FDD umenye neza yuko yasizwe na Nyangoma, nuko neza yuko ivyo bintu byasizwe na Nyangoma n'abafatanywe ibikorwa bose babo bafitanye urwo ruhara rwabo. Nagira yashinzwe na wa wundi yitwa nimba ari barabagize nabo bari yitwa gute hajya yitwa gute ndonde turibuka wa muntu yahora atwara CNDD kera ava yuko bimanyagura. Neza mureke ntabaze mureke nzogaruka neza nzogaruka ntabazi, ariko hajya mu isanzwe yashinzwe na Nyangoma ariko hari undi muntu w'umusendede yahora yatwara imbere ya bibwire ngaha bibwire ngaha ndakureke bibwire ngaha umuntu yasinje CNDD-FDD amina sana Catherine ninde tuvyumve. Urakoze hama nawe kugira ngo Jean Bosco Jean Bosco ndayike ntabwo ari Jean Bosco no Jean Bosco niwe ahubwo ni Nyangoma. Jean Bosco ni wa kabiri je niko ndavuga ngaha mu kiganiro baraja kumpinyuza. Nyangoma Leonard niwe yatsinze CNDD-FDD. none ga hari abagabo ibintu uvuze n'ivyo navuze bitandukaniye. Ntacu turi hamwe nta ngorane, gusa kimwe gusa nuko wowe utemera jenoside yakorewe abatutsi, nta kindi nta mibi ntacu komereza uko ikiganiro wowe komera nta ngorane nuko utemera jenoside yakorewe abatutsi mu Burundi. Urumva wowe uragiye mu bwonko bw'iwanje urashitseyo urabibonye ibiriyo uravuze ati we ntiwemera jenoside yakorewe abatutsi mu Burundi. Sinokera mu bwonko bw'iwawe ariko sinokumisha n'ivyo bintu kuko utavyumva ntuvyumva uzoza nta ngorane kandi nzoguma ndagukunda tuzoguma hamwe uzoza nta kibazo ruwacu
uruhande urakaze urakaze nimba ushobora uri umuprevoir ushobora kubona ibiri mu bwonko wowe uzoza oya ko urabona neza yuko hari abantu ubwa mbere bwo gutuma ndakubwira icyo kintu urakizi kubera ko hari abantu ubona yuko ikibazo Frodebu yaragiye umenya neza yuko Frodebu yaragiye hama iragenda yageze ko yakoreye jenoside yakorewe abatutsi bobo baragiye barigabura mu bice myinshi hari abantu bagiye baca bavyara sindifted na paripehutu vyose bashabaza niyo mpamvu mugabo yako gatwengo kawe kariko karanjya mu mutwe kuko oya uravuga ibintu biri sensitive ukabitwenga je oya ntabwo bitwenga uko byarabaye ko abantu baje bapfiyemwo niba uri kuvuga ibintu uzi urumva wabayemwo wategeza kubivugana umutima twumva ko uri sensitive kuko ibi bintu ni ibintu byatwaye ubuzima bw'abantu bari kuguma jewe ako gatwengo uza ko gatwenga kariko na gatwengo kagahemo nagahemo uri kurahemana kuko Wilson ihangane abantu bose bivanye na trauma yabo ushobora gusanga umuntu uko avuga ndakwinginze agoye ico kirengera maybe mubivuze uko dawa niba ari ibyo mbabarira avuze neza ndondeza kuko trauma hajya namwe muzogwire murawe cyane cyane ka trauma mugafate mugakore ko cyane ko nyene mukubona neza yuko trauma nayo nyine ibaho kandi ndavuze neza vyije avuze neza murambabarira nimba ari muri gusa urumva byazaye vyanje ntacu kimwe gusa ibintu haje umuntu aragomba kuvuga ibintu atabesha ukuntu bimeze jenoside yakorewe abatutsi irahari kuko ibintu biranditswe haje ikintu cyane ko arico kintu gikomeye cyane ico kintu gikomeye mugabo amarangamutima ego ndakumva cane gose ariko tuduge kuri topic imyaka 200 aba bagabo bamaze ku butegetsi bariko barakoropa mu mutwe abantu bariko baramanipira abantu bariko barabadiviza wewe ubibona gute wowe uvyumva gute eske solution ihari ni yahe kugira ibi byose abantu ikibazo ca reka nakwereke ikibazo ca icyo ni consequence abantu bari kuza ubwa mbere gogo ni Petero Buyuye yazanye rizanye amasezerano yarusha okay barangije amasezerano y'izanye ivyo bintu zara amnesty genocide bavyumvise sinze ko navuze solution yahe none solution nuko bwa neza ko abagenocide nta kuntu na kumwe bazobaho nje gutuma babaye igihugu hari cyo badafise nuko bwa neza abagenocide rero nafatanye ibikorwa babo nubashikiye amasezerano yarusha nabose bagomba gukura babandi abo bagabo bagomba kubakuraho bakabasubira ariko nabo bazokora nkuko namwebwe na wewe uzokora nkuko ikihe genocide itaraterwa umuti ngaho barabagabo please ndakubajije ndagusubiyemo ikibazo kandi sisora kugisubiramo kandi solution kuri wewe ni yahe kugira bano bantu baveho solution nta gihugu bafise abahutu byarabananiye uko bwa mbere bwo oya ko tumva ndiko navuga genda nta gihugu bafise akaba abantu bagwaye ariko aba bantu hangira ngo mwe muragwaye mu mutwe ngo nta gihugu bafise kandi bafise igihugu Jesus abantu baza nkuyumva numva asubije ubwonko bw'iwanje inyuma ngo nta gihugu bafise abo bahutu okay nta gihugu bafise taha none turabe komva nta gihugu bafise erega kanagashinyaguro abantu bariko baricwa abantu barishwe n'inzara abantu bararushe abantu nta gitoro abantu nta mazi ivyo byose sende David iri kubutege naho ngo nta gihugu bafise noneho ni ugifise urumva iyo muhaze muri bo muza guhagira handi ndabasabye n'ukuri bimumenya ko hano hari abantu bicaye hano ariko barumviriza bafite espoir mu bantu bavuga ibi nta hantu bitandukanye no kuza mu bagabo gasobamo ko nta gihugu bafise
abantu bamaze imyaka n'imyaka badashobora gutaha muri ico gihugu ugashobora ngo nta gihugu bagira finalement nari ngiye kugufatanya n'abandi bantu ariko reka ndakureke kuko umwe n'ibyiwiwe umwe n'ibyo yivugiye mugani nimba umuntu ashaka kukubaza solution ni yahe umva solution ni iyo kuza kirugura vuga ukoma induru okay kuri solution kuri wewe bemere ko hakozwe genocide okay baravyemeye hacyakurikira iki kubivugira hano kuri Twitter gusa ko genocide bayemeye abo bica bibambura igihugu bafise uno munsi cinari nzi ngugiye no kuduha naga solution na gato yibasutu urumva barasi at least kora ibi muje mwibarabara gira ibi ariko wewe ni ukuvuga ngo nta gihugu bafise noneho ni wigifise urambabaje wa mugabo urambabaje cyane kabisa ndondeza barabagabo fata iminota 2 yawe ivyo bintu uvuze ubirotire igihugu baragifise bafise igisirikare bafise inama nshinga amateka irimwo CNDD-FDD 100%, bafise inama nkenguza amateka irimwo CNDD-FDD 100%, bafise ubushikiranganje butagiramo umushikiranganje numwe wundi mugambwe ari CNDD-FDD gusa ugaca uzangaho ukavuga ngo nta gihugu bagira. urakoze ndakumva uranyumva ariko ego fata iminota 2 yawe uvuga uheze duha ijambo abandi. urakoze ni ukuvuga neza yuko CNDD-FDD abayigwanya ni bamwe kuko ngo abayigwanya ni babandi batarigera bavuga neza ngo bagende basabe imbabazi ko jenoside yakorewe abatutsi hariya mu Kibimba ati bimeze gute. Hari abantu mu Kibimba bakoze jenoside kuko abantu bose bayigwanya, abantu bari kumwe ba Nyangoma baravanye na batutotere baravanye n'abandi bose baravanye, ariko batwishyuye imiryango hari imiryango niwe yishe d'abord kubera yuko batarigera basaba imbabazi ko yishe Musenyeri Ruhuna kugira ngo bayivuge. Ivyo bintu by'akazu yaje ntavyo nkushaka ntavyo nkunda n'umunsi n'umwe kwereka batarigera bavuga neza bijya bintu hari ibuta ko ari bo babikoze hama bagacanamwo bapfa ubutegetsi n'abandi bose namwebwe bapfa ubutegetsi ubutegetsi ntimubonere jamais ntundade ko ibintu byo gupfa ubutegetsi bya CNDD-FDD d'abord nta gihugu gifata yari hawe na Petro Buyoya bashobaraza bari kwica abatutsi shende mu bantu baje ushaka gusanga n'amazina ntoki ntavyuzi nkarya amavi na FNL njituma FNL atacikora FNL kiya gihe bari kumwe FNL hamwe yoga ati twirevoruta bo kwirevoruta kwereka tabikora kwica kuri cya gihe ko kugwanya abatutsi. Niyo mpamvu Rwasa ameze nkuko kubera yuko iwabo umutwe iwabo kwari kugwanya abatutsi, impamvu iwabo rugwanya umutwe abatutsi nabo baho nabi nabo uri gitoro naho iri ibintu byose nta kibazo. Hari intwara z'abahutu iwabo nta kibazo kihari, isifiko haba intwara z'abahutu gusa kwereka mutavyumvise ibintu Yego twavyumvise oui kwereka mutabiha agaciro kwereka nuko neza ko abantu bagenda ku ntwara z'abacakuri y'abahutu oya twabiha agaciro n'ukuri kwereka ndavuga ko kababara oya simbabaye n'ukuri jewe nari mbabajwe no oya wahejeje reka duha ijambo abandi sivyo mushobora barabuha baca kwereka ushobora ko waje nuko nyene mboni wabifata uko nta kibazo ariko oya nuko bimeze uko hajya mu Burundi iwacu amacakuri y'abatutsi niko biri kwereka biri muri constitution. Yego nakumvise reka duha ijambo abandi
urakoze kandi ndakwihanganishije ku vyagushikiye byose. Imana ibandanye igufasha kubisurmonta. Birababaje kandi biragoye, wihangane. Ejo buzoca. Abo bantu bakwiciye nimba bakiriho, hari igihe umunsi umwe Imana izoba hari igihe umunsi umwe bazoja imbere y'ubutungane bakabibazwa. Reka nakire ukwirikira. Yari Nyankamugayo yavuze ndondeza ugira ugaruke, ariko si ushobora kwemera Ruhinga akabanza agafata ijambo. Arabarisa. Okay, Ruhinga, ijambo ni ryawe. Okay, murakoze. Sinzi ko ndiko ndumvikana. Yego, uri kurumvikana. Okay, murakoze. Ndavye isije washize ngaha. Donc imyaka 20 CNDD-FDD muri brainwashing, manipulation, division. Bon, je nacengiye analyse uko nari nkuze, nari kuva itanguye gutwara muri 2005. De 2005 à 2025, cette ligne de temps n'a pas été